Sazi. Ibyano bifata. Ibyana. Kuri wewe. Bose. Nibiki. Bose ni sawa. Sawa. Wifunze iki? Bose je nahenje ngaho kugira ngo muhe bijya bicafu Hey. ndabibatwara. Hari ucafu ngaha mu rupangu nk'uko ba boss. Oya, bijya bintu muba mu kubura, bijya bintu by'ibintu muta nko mu rupangu bijya muba mwaregeranije nkabitwara. None ko inzigi bya bitwara na setemu, urashe setemu. Bose ya, je romba ndabitwara ngaha. Mbere uza kubisuka he? Ndafise aho ndabitwara. Hehe. Bose ndafise ahantu ndabitwara. Bitongo ryaso. Wowe nyemerera ubimpe. Muri musuma. Bose nta busuma afise nani riko ndabonera ingene noba. Akoze. Nijira kandi wege ngaha. Nta ngorane. Bazi mu yujunga hari ubusuma bwinshi. Ntuve ngaho. Bose nta ngorane bose. Icara aho icara. Asije nshaka akazi. Akazi? Sawa. Cyonyera Kari. nabindi. Karine. Kari. Banguka. Yes, nyaruka. Yes. 0 seconde nyaruka yihute. Akazi. Asa nyaruka. Wowe ngura bibona. Bana kuteye isamuda. Nibi. Wakene yarara? Ego kweli. Nibiki nakwe. Mabuja nyewe narinze mu mpakazi nyendo nka two kugerega Akazi ushoboye nakayo wewe uri kurira. jewe mva nyene sanzwe nkare ibintu by'ibicafu ibintu by'ibiyarara nyene kugira yasi muri bicafu no ku Kwanza geze ico gifuko cawe kegeze. Eganye ubwo mwana. Kegeze hariya. Bawuje ibi n'ibikoresho usanzwe nkoresha ama Waze kurondera ngo yarara kandi igeze ari yarara. Wowe ubwawe wambaye yarara. Ubwawe uri yarara. Hano ngushake abantu wowe ukorera sete. Aho wenda kubwira. Turiko ndihweza neza ragasura kiyo igasi. Sinaga kagasi. Wowe uri umusuma. Umviriza ari bavuga kiwani. Jenda bishoboye Nazo kwa nyuma yakwiye nyine yo kujya nko kumwa amajana.
nakubwiye rero azi Reka nkwereke zamaze ko oya wenda kuja kure reka nkwereke rero ushaka akazi hewe ushaka akazi none boss boss nako nanyemereye akazi none akazi kandi usubira ndahaye yes zisuma nani gufuka n'umusu hano bamenye yuko hari akazi iseto ngaho this is for the bandit espèce hapo kuranye watsinza ndiyopira mugabo rero ngaba musengisa gusa sengisa yonyene weka niko wamba ngaho usanga ari wawe yose wanka ko tuyajya yose wabote dimpi igicumba cya sengisa ngaho aya zana bibiri vyige oya ni cya sengisa kora bibiri Koresha umwanya. uguma wasanga nawe gusa ngo baguhe bibiri nene ko curuto dutomba radotodu Ahi neto yaramka. ko n'indoro ngaho oya nabo bikora n'ibindi ndaki aya magumpaye gatoya ndaki ngo n'urusato rw'inka ko aya ndaki ndabo mpeko kanini Najeke mwa yaje shemu nawe uronderaho na mu uronderaho cyangwa bye byancana ngomba gucariya aya hijya kwantu ze nimba ari kwa babizose kumba yo manuki hepfo ahubwo mbere je kandi nagene mbere mpamvu sawa gituma cyane naona ko akiriye nk'igikoko mugabo rero basi bari gufuma sijya nakandi kingazi basi sijya nakandi kingazi kora abana tugiye kurondera amavane ni rura nkayana basi kuno nikora muvugo wiyara ijo sigaka gucira wati wenda je gutora iyo ngaro maze mukanya mvuye tuzake kandi wifereje kangira mana nirira ko kandi kamwe wewe yasubiza tangora imade moti Koresha umwanya. wesa rero Naramu kujya muhungu we. Aya. Neto siri. ubona kandi Neto siri ngo. 제가 얘한테 혼나고 이 인간 자식 마차이 막 나 이거 하고 내가 봐시 이제 방구 회를 그냥 너도 나가지 뭐 뭐야 방구 인간 거기 코스 안 하러 가지 자 보스 오예 Mauja gute meze neza mauja muratubabarira gusa nyene ndashaka kubasaba akazi
akazi ko gutwara ibicafu aho impangu zanyu nkizo zikaguma zisa neza. Akazi ni kwa rusanzwe ko. Niko sanzwe nkoranya ko kwikora amayara. Shaka bose ndakwizeye. Kubera iki? Nene pe ko muzanga hano uwo yari yararajyanye nyene. Ya nene cyane bwaze ngaha. Saro baritoye. Sawa hano ni hari message ko to. Oye juni nimetumata kulikuwa watu wanzanya kakabuni raka. Sawa. Namwe murakoze cyane Imana baheta igihe. Sawa. Baritwaye. Kandi gaso ari yararahonye. Bazi mugana ariko ndabaza amabuye muranda bari. Shamgo mukobwa n'abanyamakuru. Garama kije. Ahantu hari ico hanyibukije. Ko gusa nahandi hari yepfo hariya. Shamgo imbonye ho guru umukobwa nzoca niruka kweli. Kandi nka wosa nawe ukoze nkaha. Abakozi nibo bisarisha mu mpangu za hose. Waronse ivyuki none wabujiwe n'ikuronka kuzi kwagirira rimwe twese kawe ni sawa nani jeho byasi era uwo muhungu nuko byagenze gute ibintu bimbaye kuno munsi ntabwo byabyigera bimbako kuko jewe ni urabona kuva tujana aho nciye ngo bararijanye ahandi nciye ngo bararijanye burya ngarutse uko tori vuka cyangwa ibintu byambaye kuno munsi n'amayobera ni kuvuga aho nciye hose uno munsi ngo bararijanye ahandi ngo bararijanye burya ngarutse uko kurya nagiye niko ngarutse ahubwo we wahubwo nkoreye n'umuti ntoye umuti kwera ndakuba ngarutse nzari gomba inyici oya ubundi usigaye ufise imyaka wewe ngo wa muhungu riraryoshe shawe wakwera wenda kwereke wowe ukoze umuti ni kuvuga nje inzira yose ndiko ndazungurirwa nje ndabibirere mviriza nazo ikiro c'umuceri kandi umunsi ni uteka ni uteka ntagora nga muhungu wewe iminsi yose wamumpote nimba ariko wa warose je nabuze ngo iminsi yose nca nteka n'umudemu mu rupangu rwaho muhungu umudemu acambaza izina kinamubwira ko niko Shadraki
nyene turi babandi batori yarana shaki yarara nda kuri mwe nitwa Shadraki je kuba nyine mbiye ruguru mu yo hariya musi yo muri riraye niyo mba jewe irinda isiki nyuma Mwademire kuruko konyene. Nutwoya none bona atari dukeya. Yo nukuri Yesu abahezagiye. Yego. Kena bamaze gushika. None akaguna ndakagarukana. Yewe bakazara kubwira batuzi bashamiriye. Nakoze kuye. Sawa hariho n'ibindi hari nyuma sinzikotora. Oyo nutumanda kulikwa kuri tuanzanye kakagunira kandi. Sawa. Kandi merci. Namwe murakoze cyane Imana bahezagiye. Sawa. Bashe murakoze cyane. Nukundira cyane. Kumana amahenda yataye amwe bamaye. Engwara no kuwaya agasha ndashanga. Bebasha lejani yepfu mu gikoma Janet lejani ari haruguru ndabyimenyera kiyenze shamita nivoka cyangwa nigo naguze nusu nirobo ni nusu y'umuceri Urumva kwakoze mose gusa urafise imyaku wewe oya mpungu reka nanje se jewe none nanje ndabigira ndabishaka kuzi ko nanje mba nagiye guhiga amafaranga kandi ndabikeneye cyangwa wowe wishinze kuja hariya mu mafilime ku kaburimbo ha uzosesemo gusa ufise imyaku wewe no kwera iki buri gihe ugenda ukaza ugaragara umbwira ngo wabuze Shadraki imisi yose urambwira ngo ofisi imikoshi ngo ofisi imyaku ariko ntabwo ofisi imyaku nanjye si jewe mba nagiye kurondera kugira ngo ndonke kuko ikintu kimwe nakubwira sibyo urabona ko twasizwe n'abavyeyi bakadusiga tukiri bato akaba ari twe twirera ariko ubuzima cyenda rabo buno buzima tubaye mu nkabo none no buzima tureke n'ivyo vy'imyaku tureke n'ivyo bindi cyenda ukunda rabo buzima tubaye mu bwo gusumba amayarara buri munsi none ni ryari buno buzima tuzobuvamo je numva nyene aragera hano naje bincanga abo n'abahungu abandi bana bafise abavyeyi bagenda mu mamodoka none ubu buzima tuzobuvamo kugera ryari bwo gusumba amayarara Mbiza Eric ndakubwira ikintu kimwe Wera tahura impamvu atanakazi baguha Nuzofata wambara impuzu nziza nk'ikugute ibi biratu byose urabona ko ari byiza wowe nta muntu upfa guha yaragiwe yiwe ahubwo bazokumva ko ni mu escoba nagufunge wewe aha mu nzu hari impuzu nyinshi dukorana akazi mu ugafata ukiyambara impuzu nziza nk'izo aha ngaha mu nzu hari impuzu nyinshi zimeze nk'izizi wanje kwere ko utazamba bashaka kwambara nziza Mbiza Eric ndakubwira ikintu kimwe nimba ushaka kwambara neza abakobwa bagushima nimba ushaka gusa neza abakobwa bagushima Rindira uzokwambara neza woge neza no mara kuva mu buzima bw'iyara ukiririmo nta mukobwa azuva gukunza nubwo ushaka kwambara ibimeze gute burya bino bintu nambara byatabaguritse nivyo kurambira ngo nambara neza nubwo yara ntigikorera babona ntuce ngaho mibarabara wewe none burya abandi ko barabona batera amastire mbere mvume mbanza niryamye Sugrafe jarangoye none wa mucere uri yunguye kena nta mucere mbona ngende kwa mumera ari hano nambwiye kumukurira yarara ndebe ko ari ha
sha iyi karite nubwo nkunda kuyicamo kweri sha nama ndayihorera mu bisanga ashi nangira nte gutuna munsi ariko ntacu mugabo ndazi kate gahungu kisaza aha nkantu usanga atariho kare sanze atariho kare noro nkakazi basha ndodore cyane hafu wavutse nani eka ndodore ndabizi ko nokarongo Babuja ni sawa? Uragarutse ngaho? Babuja. Je mabuja no kuri je ndaga ndashaka akazi. Iki. Ivyo sakazi ufise ukora. Babuja nawe bamutahura umuntu kweri. Ega nanje ndi umuntu nkamwebwe. Ubana urumuntu. Abantu barafise ahantu basi je basi fumura basi kigo fasha basi mugabo nanje ubone ko nobaho nk'abandi ngaho bakubwiye yuko dufasha abantu bwa buje hajya umuntu buje hajya umuntu n'uyundi we nuri umuntu arafise adresse niya ariko mabuje burya nanje kuba mbayeho uko burya nanje kubaho neza ndabishaka ubuzima mbayemo sije nabwihaye ariko nawe basi je naho mwompa gukubura ugo rupangu basi mukampa kwegeranya ibintu byose je nabikora mugabo sinkaronka nayo kurya basi uri kunesha umwanya afise na binigiri ushaka gutwara yara nokuri nonjisha ki ubwo bucafu babu je no kubona bucafu ndagucisha ko ndabanye n'amajambo hano n'abana dutunze ro kugumuhenda ibiciro kumama kuri je mbere muganda shonje bikura nansere cyangiye jedo wikari babu je mugamu n'umwe two kujya mu kari mbege ko zabitayo ntazi bizo ni yaki aje yagarutse woga ndo ubuze ushaka inga urashonje nashonje no kuri kamere waheze nisa cyagaburira yoro oya harimo umushurisho urahaka ntabwo nishushe kanje kutani yaratware nishushe ngende mutsanira inga acha uje gutwara yara inga bagiye kuzikuzanira hano ni abantu tugaburira kandi ndayishese ibi ni biki karibu urashobora gukora ikibi nk'iki ibi ni biki ndiko ndabona uyu ninde habaye iki urumva uyu muhungu mbere nta ninjya mbona jedeo ngo mbari ibi ni biki ndiko ndabona mu rugo rwanjye yaraje kutwiba nabo je naje gusaba akazi ndamo barabe nyine yaraje kutwiba yabivye iki wese none wabonye yaje araduhenda Esther jana n'umutwe n'umuntu uyu muzima yagira je no kuri kwimana je undabire no kwimana je undabire no kuri kwimana mabo je no flexion mabo je muraho umuntu aza kubakorera n'umusimba babibonye usanzwe ukora iki babu je sanzwe ntwara ibintu by'iyarara je banyuma ubwabo bakeye bangirira uwo musi bavugisha ukuri abuzabisa babu je no kuri kose je utora amayarara mu mazi je sanzwe ntwara ibintu by'iyarara rero kandi rero
je banyemereye ngo ningire kuri tora mbere bari bambwiye ko bangaburira mugabo nje mbona hano subira abantu umukobwa nimba ari umukobwa nimba ari umumabuta Karim yatumye mugabo je mbona uri kwimana nahora ndakubona wirobeka nibaza ngo umuntu uwo mutima ufise mbega ntuzi ko ngaho hanze hari abantu bafite ibibazo Sumuti ko hari abantu bashoboye nazabishira ngaho uwo tumumwiminga ariko ndanagende nasoteragende nandateye nisesa kwa n'ubundi munsi sidasubira gusanga muri ko murakorera ikibazo soka rero soka tware n'ibyo biyaraga n'umwana wawe twari ko turakoze ubwaburiye Nari kikirofu. Nina mabuta. Yamba. ayigire buntu kemba mugabo rero Kumbabaza. Jewe. Chachozi kazi jewe nse yakare. jano yeshinje mabuja ni sawa kweli amakuru y'imisi ndashima nyene buke nyene mu gusura abona ivy'ubuzima bwanje ni hatari ahanguma niruka kugira ngo ndabe ko ndonka n'utwo kurya mugabo bikanka nkubu nabuze mbe wewe ntago ari we nigeze gusanga ngaha mu rugo iwanje umukozi na sister wanje bariko barakukubagura bagusutse kwa amazi burya bagusutse kwa amazi bavuga ngo wivye sinzi ko bari we canke nihenze mabuja ari jewe kweli gusa barya abantu bawe kweli bameze nabi kabisa bafise umutima mubi je wajya hano hawe na keshi narakunze guhaza kuba nkunda gutwara ibintu vy'iyarara rero ndahaza keshi mbere hajya wewe waza hajya ntagusanga ukansanga aho naye maze guhaza ituro nyinshi bangirira nabi nka kurya haya cyabintera umutima umva akazi kawe misi yose ni kugera mu mpangu ugenda utora ibicabu bakama mahera make nkaronka yo kurya je ngaho iwanje ibihaba sindabimenya kuko nkunze kuba ntari muhira mba ndiko ndiruka n'ubuzima ku kazi n'ibindi ariko waronse utwo ufungura oya mbere nkubu nari nabuze kore cyane ngo tugene mu rugo turabe ko hari ibyahiye tugufungurira mabuja no kuri wowe ukoze kwe mabuja ko turi kumwe ngira ntibankubita kwere bajya abantu bawe nabonye umenga barakaze oya naje bakubwira ujya mukobwa rero bashabe n'ujya muhungu hano umunsi nahaza baratora ibibando barankubitagura ariko n'abana babi navuye abene ngaho hose basha umugongo waturaguritse burya n'ubundi afise inkovu bene ngaho dodora sinzi n'ivyo arimo wari uryamye Oya ariko nsigura nyine suko. wari ko ishobora gushika nka dodora umwanya ungana uko nkabura uwunyugururira Yataye kwese zangu ndi mu gikoni. uriko urakora akazi n'amatwi uca uyicarako Babarira mabuja atashitse. karibu Arakandiye. karibu Chikaro, kani suka na uzuri wakishane ngaha muri bari. Iko mabuje. Itange mabuza. Nabo kwicara ngana ngorana. Oya reka kwicara hasi bari. mabuja no kuri Hakuruka bagiye kuzana intebe. cyangwa nimera aho bango kwitambira ngaho no kwibana kijyaho Ongera aho guteramira gusa. Kandi si byiza kwicara hasi amakara aragwaza. asjeba ahantu bana nikumatira Ushaka ko bakuzanira intebe. uyibona Intebe yajuze umwanya ngana uko. yo ariko kwibona uribona nimba ari muri Edeni hamwe bahora bavuga ngo muri Edeni yo
asa neza ntamuhanyerera nini wewe bavuga nkameze gute reka reka mabuja jana nibera muri ka mitego nyene ni hatari ni hatari ni buzima yewe izina wari wazibura wowe wicara wewe uje kwicara kandi mushitsi intebe mabuja nabo bisomera ngaha kenza intebe yes izuba ry'ubujumbura gahanga ntiryoroshe nubwo wicaye ku zuba haguruka bakuzanira intebe nabuja cyembere ibintu by'izuba no kubona narabimenyereye n'ibyo birirwa ku isi yose ngo mantembera nyerera ndembera ico birenza ni hatari mabuja hebirakanye sinzimuka yindi nyamusika amazi ariko jidora nawe urantwenza no kubona zari nawe umushitsi yicara abakozi b'iki gihe mega bibaza ko umuntu ari mubyara wiwe bimwe birakaye sasi mbere mwahishije mwaje guteka oya niho isaki ibiharage ibiharage iyo dufungura sangara gusa nkiza gupima nyene kuko nari nzanye umushitsi kandi ashonje tuca tubigira gute nzanira amazi kwanza yo kunywa sawa mbe witwanze nabuja cyane twaye Eric w'Imana ingo wicara ku ntebe ntihagire abantu basanga wicaye hanze mabuja nabo icara ku ntebe haguruka icara ku ntebe mabuja nukuri je nkuye mbega ni wamazi nagutumye nzaniye ari heza zohora nicaye impande yawe kare amazi nagutumye wewe ndagusoma amazi ukaca uzanayo uri kureba nawe umutwe muri ko muganutse ariko karine wowe umutima w'umukobwa usigaye wawukuye hehe apana umutima w'umukobwa none ugiye abantu bashafeni ntabwo kagame mbe karine wowe uriyizi neza je nirirwa ndiruka ijoro n'uhoraho kugira ngo tubeho usigaye umeze gute aho usigaye ndufisha abantu batazi neza bazana ugira akagabo guca bugufi mu buzima ni byiza genza ni amazi umushitsi wawe haguruka n'imboga n'imbuto uko ndi mukuru wawe mbese do ari mu biki hariya guteka ntabwo karasha ndiko ndababwira muzanire amazi umuntu umenga ntimwumva mubona mwebwe uri imyumva yo mu giharoha ndi nka wewe sinonagaruka no kuri porotari ntabwo urushatsi anakuzanira ayo mazi mbizo ndakubwira Eric hajya mu buzima bisaba kwihangana niwahura n'ibibazo uzokwihangana ndo urasenga nabuja ndasenga hajya mu buzima ikiruta byose ni gusenga usenga imana kandi wizereze gukora muri ubwo buzima urimo sibyo haba nubwo wahura n'ibibazo n'ibigeragezo aba ni abana ntibarabona ibibazo ntibarabona isi icyo ari cyo torera amafaranga urebe ko ushobora kuronka agashati ko kwambara hama urebe no ko ushobora kuronka igifunguro no munsi no mw'ijoro mabuja nukuri murakoze cyane Imana ibahezage kandi mugire umugisha mwinshi nukuri ndabashimiye ubuzima se bwigere nkora ku mafaranga ngana nk'uko murakoze gushima ahubwo ndayabike ntibaze bangirira nabi nta kibazo n'ubundi munsi ntudusubire kwishwa n'inzara jewe Imana yarampezagiye hano iwanje ndaza kubabwira ujya mukobwa n'uyu mukozi uzohora uza iminsi yose sata gufungura ntuzoze uje gutora iyarara oya ni itegeko ndakubaha uzoze gufungura bishitse nkaba ntahari muzo witinye ndaza kuvugana nabo umwanya wose saa sita no ku mugoroba uzohora uza gufungura wavyumvise sawa hama ngomba nduhuke rero ndibaza tuzosubira nabuja je kuri nogenda kwere kuko kuri je Bari bahezagire mu gihugu mwinshi n'umugore mu gihugu cyacu mu gihugu ubwo nawe murakoze
nje gutonora kuko ubwa mbere nabiriye birangwaza kanze ndatonora kweri ndebe ko noba gusa ko mpahendo nka y'ibijumbu ndabona nzovayo ibijumbu navyo bisigaye bizimvye mino misi aguye rike goza nkaruha wotangura kugararwa nka kubiga ayizi namaze kubona ova hariya ruriye naco nzopambana buke mpaka kubiri kose tuzoronka namuze ko Imana njaza zirenga igihumbi cyukuri kose nzoronka nzoguma nizeye n'ubwoho z'umuzungu akampama hata ntayakoresha nzoyatora maka nkoze mvunike niko yarahame n'ikizozi gicoka kabisa azo mu mawujamye kano kamaje ko Imana ubwume mwagireze umugisha kabisa umwongera umugisha cyane mu boss nzoguma ndamusabira imigisha ku Mana kwe yera do kano kazi n'ahantu twadufise tuba mwaga amfe nawe gashiga ibintu by'uburofa nkabijya ugiye gutora yarara wambara impuzu yenzi biranye n'iyara mugabo ushaka kwambara neza ngo nimba bashaka bamushimije ntabyonzi sha akibazo Besha dolaki Shada bashaka kuntera kwa yo enda gwenda bize ko cakumenye hetowa jewe ndagibije nabije umujyana ndagibije umukera nabije umumwiki Eric nenze ko wontera intege nonuje kuzinsha kweli jewe bugewe wago ntwambwiye ko ndumunyamikosha gibya bijombo uri umunyamikosha ahubwo baraguhenze bizashadura kinda kugira ikintu kimwe aho wambwire ko ndumunyamikosha ahubwo nturi umunyamikosha ukubwira no munsi jewe nta bujumbu nzosubira kurya jewe nta ubu nusubire ugita nk'icuganga umviriza ndakubwire jewe ubu nzohora ngenda gipirawa aho bayitetse ihiye neza original saa sita no mwijoro akanyama kariko subiramo ugiki agapirawa none iri uremeye gumusega kwere kandi wokoresha amaboko yiwe karonka ivifungura iki umviriza ndakubwire urumva uri kuranyumva neza tega amatwi unyumve wambwiye ko ndumunyamikoshi ubu rero narose ahantu mu mabuje yangomwe nzohora nza ndaza kurya atagorane nimwe atakibazo na kimwe je ntanzara nzoswahugire je byo bavuga ngo ubu buzima nakubwiye ngo ubuzima je sinobandanya nabubamo nabikubwiye je ubu rero ubuzima nabuvuyemo ka byahetse uvuze ngo warose umoye umumabuje yambwiye ati usuraza kurya buri munsi urke naho nahantu umenga ni mw'ijoro nemenga ndi buraya mugabo base hitora ikijumba base jewe tugane turiko twasangira kwese ndumva twaza guhuza ivyo kuravuga jewe ngira ijumba nubwo warose base nubwo warose ahantu zo turafungura akira base wisezeranye jewe ngira ijumba bigewe wago ntwambwiye ko ndi munyamikoshi wewe umunyamikoshi ni ubwo bujumbu ni uzohora urya wenyene ubu ngiye kuza ndarya inyama ivyo roboza wigirisha ngo fye nawe inyama kandi ubwo bujomo buje wewe amuzo nkanga ngo munyamikoshi basi ndakubaza Eric nibo warose urupangu turafunguramo ugiye uzocunererana nanje ubagiye yuko hari petit frère wawe ngaha tutora ka gasorori basi uzozuragenda uzozurazana amenye basi ku mugoro nanje mfungura ndiye basi ubuzima bw'ibijumbo by'amaganda ko no gusimba basi iki nzoza ndagira iki uzoba watetse anje na masorori bangabure nje ngana njye masorori reka nuhindurwe n'ibihe Eric nuhindurwe n'ibihe reka kudusesena ngenda fate ngenda njye masorori njana masorori ngo shira mu isorori ngo ngende ngo njanye ngende njye masorori uzoba watetse uzoba watanzira Eric imbiriza ijambo ryanyuma bacumugani mu kindi witu ritabye wabo nimba nagututse ngo ufise umwako urona vyaheze
Yirengagize hama utoha agasorori. Ivyo ntibikunda shaka wirekere kuri gurigo. Iyo ni icezi yiwanje, ni icezi yiwanje. Ubone ko n'umunyamigisha ahubwo. Reka naco nkuko namye mpambana kuva kera. Mbere bisanje nigamba ko nihage nta yarara rwose uragusomba je. Umviriza. Ngo bihe ibindi. We ntaco genda turafungura muri zo mpango nanje mpambane. Kumbe nizi yashika nkagwara ntaco uzobibona ko uzatuko turarana ngaha. Ariko ico wamenye cojo. Ejo ni heza. Je nta ni yarara nzosubira gusomba habe ni yacu ejo hacu ubuzima bwacu ni heza. Umfate nabi wareka umenye ko mama yagusigiye nkirage kuzondera. Je ni yarara ntaje nzosubira gusomba nimba ari ivyo wibaza genda urisombe wewe. Je nta yarara nzofaswe gusomba je ubu. Ndi paparaho. Ntuzoca ukora iki none? Ubu ndasiyo nza ndarya ntasumye ataka makimwe. Ahubwo ntuntere nduru niryamye kuko numva ko ibyo nari yo. Wejyama. Kandi ibintu bisigaje naza kubijya ngiye gukora ryarajye ko wa mugabo. Yamfise isaha na cyandaba ariko yaje ndaza kwesiti. Ngiye gwayo. Egera. Ndijame hariya ajureke kumvuruga je aha nari nahatse nazijaka bagoma bamvuruga. Kura umutwe muri telefone uhindukire tuvugane hari icyo nshaka kukubwira wowe na Jedor hindukira icara neza hari icyo nshaka kubabwira urugo n'ubwo wanje cyangwa n'ubwo wawe hindukira tuvugane ushobora kundutisha telefone je ndi mukuru wawe ndashaka kukubwira ngo uhindukire tuvugane ukishinga ushira umutwe muri telefone ibi uri kurandutisha turangana mbe ndakubaza ndiki kuri wewe najwe ufise ndiki kuri wewe mukuru wanje gute nshaka kukubwira ati shira telefone hasi tuvugane ukagura telefone uraje iracyoroje turiko turakina wowe dupiga tuyikiye
burya abantu mugifise ubwenge bw'abana muransize urazi rero iyo je ahubwo nibyo uri kurakina ngo bimaze kukwinjiriza ngahe ejo tuzofungura winjije muri ino je ejo nta rasiyo nzotanga ayo uzokura muri no telefone yawe niyo tuzofungura hama nawe wowe je nawe ndiki kuri wewe uri mabuja ndi nyoko buja nawe je umuntu bigenda gute mu rugo ndi uwo kuvuga nawe ukavuga ntatanga itegeko nawe ugatanga irindi sohote ucuba serugo menguba serugo nawe akaba na rugo mugasha musigara mukora ibyo mwishakiye mbeka rero aha ni kwa so cyangwa ni kwa nyoko kwa mwene wawe iyi nzu urazi ko ari je nayubakiye urazi ko atari yo nubakiwe n'umuryango urazi ko ari amafaranga y'iwanje narondeye nkagera kuri no etape mbona ngeze kuno munsi umviriza ndakubwira guhera uno munsi ndashaka kumenya ico ndico sishaka kuvuga ijambo nawe uze uvuga igiwawe hama nawe icyakuzanye hurakizi waje kugira iki urumuki uri umukozi guhera ubu ndashaka kumenya yuko uri umukozi ibintu mumaze iminsi mwigira ibintu mwakoze kuri urya muhungu gute ushobora gufata nabi umuntu arengana kwibarabara nkakujya wowe urazi ubuzima twakuriyemo bajya n'abasuma we yakwibye iki yabibye iki mbere yoza akiba hose nibyo mwe mwaguze sivyo wanje wewe hombiki gute ushobora gufata umuntu nabi kujya mu buzima nabayemo abavyeyi banje banyigishije gukunda umuntu no kubaha umuntu kwari guca bugufi imbere y'umukire n'umukene gute mwebwe abantu ntunze abantu ngaburira mushobora gufata nabi umuntu ariko ararengana mbeho urazi ubuzima twakuriyemo ruguru urazi ko twarimiye abantu urazi ko twacingera urazi ko twavomeye abantu kugira ngo nige ubuzima nakuriyemo wowe urabuzi nimba bwaraheze uzi gute ko ubu butohinduka tukabusubiramo gute ushobora guhera uno munsi urya muhungu aje ngaha we gahungu bije suma ni wewe nzosange yaje ngaha musubire kumukora nk'ibyo mwamukoreye yavuga ko twamukoreye ibyo mwamukoreye sinabibonye umunsi usanga muri ko muramusesa kwa amazi sinabibonye aje ngaha umviriza aje ngaha umugaburiye kuko nije ntangarasyo aje ngaha ntahari ategerezwa kugenda afunga murabyumva hama nawe waje ngahe wanje kugira ngo ndakwigishe ndakurihira ishuri wige nta kindi ujejwe ibisigaye mumenye ko ngata wundi umuntu afite itegeko atari jewe aje ngahe ategerezwa gufungura ategerezwa kugenda ariye haba ari saa haba ari no kumugura mutetse indya utegerezwa gusiga imfungurwa zimwe byumvise subira mu kazi kawe reka kunyogorera ngomba gusaba umuntu alo kare hasi no hava mana rugo no hava wenzo yatujanya ziko twikundani nawe wewe uzura saisa pe agi natsi sa ani gatsu kasareka eno usika sari ngisagara biragoye wenzi zopana atizosoguma reka kya gihungu atari je ntana mu buzima aina nashishi basara tubaje umutaje umutahe aho kwaje oya ntiraje mikayeze neza none nayo yari mu maboko ya ngangere inzobe nanje share kani hatari ahubwo rero je yego bazenze wewe urabona gane Esther asiga dufatana ibintu niyumvira
Yego. ujya muhungu Eh? cyenda muhungu ngira ni ngozi wabo bamutekereye ibiro Ujya n'ubwiriza, ujya no kumuhahaza. nta muntu agenda kumangu yara Hamutse sinzi ikintu wabuja mubonyemo. aya mugana awe cyangwa baramenyereye Eh? umusozi bwira Esther akubona hazuye Niko bari bisukari kwiye. ndaho ahwera ndake kana yareka dusangire Urumva rero? uzaturanye n'inzu he ngo zonshore Kamera ufise uzomfere kareka. ara Urumva rujya muhungu. Ntavyumva. Ngo ni babana bari musa. hariya muri hari sura murenzo Wanda kujya muhungu. Mamuja mwamishirako. Amishirako umunsi azomufrapa. Navyumva. ujyanye amene amashaka ko kamuresha Jeki unabonye ujya muhungu. Umwesu kanufuga kiwani. Mamuja kabanda mishirako azomugira umupangu. we mureke biramuraba gusa icyo twe kugira tukikure umusazi wakaruka tuze tumusike ko amazi ashushe n'abadukurikira Oya. namwe nadukurikira Ngezera kubwira. Umunsi yagarutse. Navyumva. Je nzomukorera ikintu. Nzomusigira iharama. we urazi ko utandusha ubugombe Ndakuzi. ageze nda Esther asigaye ntuka nijoro ryo muhungu mu gitondo cyose ujya no kurya njya reka arantu none yamba mushaka kubisheri bagende hariya erega nanje hano ndahafise ntituvuka aca ndotisha abantu bamwihora Ntabwo je birantagaza. Yagiye musizi sarico ashaka kucitaho agikurikirane agira iki. Aho gusuka itaye muri jewe abo masaka ufasha ujya mu kweli. baraguhemba gusa je nantu ibyo bintu by'abantu nego Umvenda gwe ikintu ushaka kuzokora. Je mu bisanzwe mfise sentier rouge. Ndavyumva ya karate. Maze iki kinya ntagwana. Burya rero shaka ndavyibukirize kuri we. Reka nzomumena. umugore nanje zazunyigisha Nzokwigisha ugira. Cheka ranshisha Usoze umukorere ikibi uravyumva ndamuduze hejuru akubite kribine uravyumva nzobe mbaye nzosatura umuntu barawugerera ntabwo bazi ko aho tuzojana ko je ngaha urazahinduye imirisho wewe ntangora ujya kumusatura urazinyatsa tubanye ujya kumusatura nimara kugenda tugenda baniga muri primaire bazi ko twari tuzojana bera reka zahinduye imirisho rero ziyo batikunda ubu myaka tubaniga baniga primaire urabona ko nanje no kwitunga je niyo mpamvu Esther wenda bize urashoboye kwitunga we aho uzojana ntangora nzoguha akazi mbiza mu kindi bavuga ati ngo batatu badatana mu ndagano reka tubihindure babiri badatana hehe mu ndagano wenza guha akazi ntangorane koropa wa muhungu aha nyine atari kabandanya ndatura mugenzi wanje sawa sawa wewe wigire yewe yarutse none akasigiye nde basi kana reka nzogira inzobe sisukari gusa n'ubuki abandanya ariko asura nyoko urogeye ariko asura nyoko nane wono ngira amajambo ntunkangesha asigaye bya wa musi ntugire iki ubu wahave ninjire uja he have ari waso isa uja he hari we karine uja he nani ubona namenye we uri umukozi wewe ngawe ndari umukozi wewe uri umukozi hano nzira iki iki umviriza kari burya wewe ibyo wahora umbwira sinzi kuri agakozi
uri agakozi wewe kumu uri agakozi Inde ndagakoze. wewe Ndagakoze. wewe Jeje doro. Barakubeshe. ubu rero Barakugerera ubu. Umviriza. Ukubitirwa misekuro. Yewe nkiridiye. ndabatwenze ahubwo mabuja mbere hazi Inde. mabu Umugore wawe. Mabuza. Biza bereye. mabuja ari hari Mabuza wa. mbiriza Mabuza wa. oya ubu ntugira bimwe byo bwa muki uriya umviriza wowe urazi wewe umviriza mbere mukozi hanze murindiye Sipendi ngo ndakumutegurira ndayanze cyane. Rero ngahera nta kintu cyo gukora reka nicare ngaha. Ahazira hose arasanga ntaribi none ndamurindira.
Eric Karim nawe je mwakoze ko wari watinze burya je nashitse imyaka na ruminutse hajya aya nabarindiriye kubera imbere nuko nyine ndabubaha burya mba natashe gusa nyine ndabarindiriye ndahicara umwanya munini je nashitse nicara ngaha ndakurindira umwanya munini naje utaraje icara ngaha ari dushaka kuganira nawe je nukwije n'abatinya ntise kubona gusa nyine ndanabubaha gose n'umuntu yosanga nk'umuntu nka jewe twicaranye nk'uko ntubona ko yohava ambona uko ndi je nuko nagutinya ntakibazo nje nagutumye icara ngaha kuko urabona igikure icara ngaha tuyange nawe uje kumusabye kandi ndabubaha reka ndabikora kuko namusabye gute akazi kameze gute naje ngo nimeze wanje gusa ndashimye niko murakoze ndamuzanye ifana iyo ari yo yose Eric sabwe ikintu kimwe ndagutumako ubwa mbere ndashaka wumve amahoro kubera ko turi kumwe ntusubire kwitinya ntusubire kumva ubwoba sibyo ndibaza tumaranye igihe kinini ego ntacyo ndagukorera mugabo guhera umunsi ndashaka wumve yuko uri kumwe n'undi muntu atandukanye n'abandi bantu waramenyereye urabyumva ni kuvuga ndifuza kuguhindurira ubuzima kandi ndifuza ko uba umuntu wanjye hafi ntuze kuca wumva ikintu ushatse kuvuga uyu munsi niyo mpamvu nagutumye ko kugira ngo duhurire ngaha ndashaka yuko ubuzima bwawe buhinduka kuko hari impamvu nini iri kiratuma ndashaka guhindura ubuzima bwawe babuje nuko kumba hafi mwarambaye hafi kuko hari byinshi mumfasha hari byinshi mwafashije nukuri nanje ndabashimira cyane gusa nukuri ndabatinya kandi ndabubaha n'ubu turi kumwumva numva ndiko ndaganira ndatinya cyane ndabubaha utinya kubera iki ntugatinya uri kumwe nanjye n'ubu numva ndiko ndajugunyira umubiri wanje wose kuko kuba ndi kumwe na nubwo birantera n'ubwoba birantera n'isoni kuko kubera iki uvuga muratinyitse nabuje abantu namwe murabo kubaha no kuba oya n'ubusanga hamaye iki urabona yuko bingora cyane kugutora ndarinze gutuma umuntu ngomba muri telefone kugira ngo nzoze ndakurondera sibyo iyi nakuguriye kugira ngo nzoze ndakurondera bitangoye harimo nimero zanje nagushiremo WhatsApp byose birimo nabyo iki kintu nzoshobora kugikoresha uzagikoresha hama ngomba ndaguhereze n'amahera kugira ngo ejo uzogende mu isoko ugure impuzu ugure ibyo ukeneye byose kuko hari ahantu nifuza ko tuzojyana urabyumva kuri mudamu murigoye cyane kuri na kimwe hari ahantu nifuza ko tuzojyana gutembera niyo mpamvu nakuzaniye amahera kugira ngo uzogende mu isoko ugure ibikoresho uba wambaye neza waberewe kuko n'ahantu heza cyane tuzojyana aya yose shaka uzogende mu isoko ugure impuzu ipantaro uwo uzogura ibyo wumva ushaka hama ibyo ibindi nabyo uzoba ukeneye uzoza urambarira kuri telefone sibyo nabuje nukuri je ibintu birampangaje kweri jewe n'izi telefone hariyo nari bwigire nkorako basi mu buzima nta na kimwe je nzobwira ukuntu bayikoresha basi byose hama nayo n'amahera ya deplacement nzofata taxi usange aho nzohanze wabyumviye ajya naguha bwa mbere nawe kugura impuzu uzoza mumbaye n'ibirato byose hama nayo n'aya deplacement uzofata taxi usange aho
Amanda kubarira sha we shada. Ha. Emwe. Ha. Agahoro nkimbwa karahiye. Ndakubwira aho byakabereye ni kera. Nyine ivyo vy'imbwa navyo bizoye gute ngaha? Yo, umiriza ahubwo. Je kugusezera. Ugira upfe ndakubwira uti bayi. Ugira upfe oya suko. Umiriza ndakubwira. Urumva? Sinje guteba hano. We narakubwiye. Uko nabikubwiye byagiye mu ngira. Urumva? Camubwira ngo moye. Ntoboke. Umiriza ndakubwira. Wabona wa mama uje nakubwira ko azaranga buri. Ubu rero yamgenze kubiwe. Ahubwo tubane rero. Aho cyo ni kibazo gize. Ikibazo? Ico ni kibazo. Nta makuru ufise. Ahubwo rero ndakwereka. Uvuga ngo ni ibibazo? Yo beti. Ha. Urazibona? Urayabona? Ngo ni ibyago? Ni ibyago ngize. Ya. Umenga ni ibyatsi, umenga ni byari yararuho rusomba. Nimba riri yara? Oya nturavura aba. Samahera gusa. Wabibona? Uyareka. Kiza. Wavuhenda ko nta mahera nkaya urakora. Sikunda ko ucanga agatofi yaje. Ibiki? No kwicara mbari. Ko jubu nabaye mu diaspora ahubwo byabaye. Ishara naco basunyemere ngo ni mutwe wawe wimbiri. Gusa reka ndijyanye maje nicara ngaha. Reka nusigura ubwo moye. Jewe. Angani ngiye kwicara mwidipa mwikusi. Eric. Dabi no gatuya tuyage kuba mbwiye ko ari ryanyuma. Ari ryanyuma muzoso kugaruka ngaho. Wareka nusigura ubwo moye nanje. Ndakubaza. Uwo umuntu warose nyimba ari umumama, ibora umumama canke n'inkumi. None wewe ushaka iki? Wemenye ko narose umunyamafaranga yanyizeye ngiye kuba mu buzima bwiza narabwiye ati ubuzima sinoguma ndabubamwe ubure ubuzima bwahindutse bube mwowe Eric uburemeye ugende kuba umucakara kwanza nk'umucakara ntuzi nico ugiye kubaca mu rugo rw'umugore. Eric ibuka yuko kuva dushika mu buzima nturigera umwanya kinini ca senkani nturigera n'ubusa n'umunsi warimwe mugabo uremeye kuja kugira ibyo utakoreye ibyo utavyo byanavuye aya mafaranga kuba guhaye yaguhaye sindagukorako weruzi ko n'imbeba mu kuyitega bayitegesha urudagara. Eric ndazi iri jambo ndakubwiye uzogyibuka none nakubwiye yuko kwiyoza guhura n'umuntu w'umusenzi aratubwira ko imbere yacu ari heza twihangane mu buzima turi ngeze ngaho uvuze ngo mwahuye n'umusenzi arambwira ko imbere yacu ari heza imbere yacu ni heza. Wow none ugomba ibindi nibyana niwumva ko imbere yanjye ari heza aho heza usanga uri kurabona wewe nawe tutabonesha amaso twebwe aho tutabonesha amaso aho hantu heza tutabonesha amaso nihe je nahabonye. Eric ninize yuko iyi Imana idushura byose ikabitwereka ibijyo imbere yacu ikabitwereka mu maso yacu tukabibona. Eric nta muntu abayeho nabi ariko icyo miye cojo ihanganira ubuzima turimo iki ubuzima bw'yarasiko rudusazira mu Eric. Keza ngaho reka kwigwa avuga amajambo menshi ahubwo nakebye urumva jewe ni kuvuga imbere yanje heza nahabonye nawe nimba hahari nkuko yabikubwiye hahari nimba hatarahi wanje honyene nawe rindira hi wawe unisamee sana kabisa. Gusame ariko umenye ko umunsi umwe Imana izokwakisha izuba ahatari izuba ahari imvura ihite dusiga ibintu byo kuguma dukonje bihere iki twumva ko twoshuha nk'abandi je sinyikonje ubu nashushe sinyikenye natunze ndibaza wabibonye ibisigaye reka kwigura nyicisha amajambo menshi jewe ndagiye baca umugani mu kindi bintu bajya ntibana genda shadara kumviriza ndakubwira sivyo numva ko babaye n'ubuzima je ngiye kwiberamo cyo mu buzima bwo ngahasi nobandanye ndabubamwe bubamwe wenyene umviriza nanjye sishobora kugufata umuntu akuze waje kukuvana cyane n'ipambanira ugahindukira ukaza kusaba kuvyina rose genda nakubwiye intibagira ntibana. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe urumva umviriza ndakubwiye naho undi ntuzokwegera uhanukira akajango aho je ndagaruka mico yararajewe
naho mbaye ntuzokwigera uhaba amushenzi we sigara muri ubwo buzima wambwa we je nigire kwitagatira umviriza umbwiye ko ndamushenze genda warihanye nanzokwihana umviriza je nakubwiye ndagiye jewe ndagiye Musore agaragara icyo ndakubatse. Namahoro ni sawa? Meze neza. Ndashima kweli. Nagumye ndakuraba. Ndakwitiranyije cyane. Nkunze kukubona kenshi ugira iby'imicafu by'amayarara uja kubita ahantu byagenewe yoba ari wewe. Uvuze ibintu by'iyarara canumva ko ari jewe ariko ntondabazi vre. No birashoboka. Je ndakunze kukubona nyene ibintu by'imicafu by'amayarara. Usanga utari bwambona ariko birashoboka. Reka ukadije niko nkora. Ngira ni wewe. Narakwihweje ndavuga ati none uyu musore ko mbona ari umusore afite ingufu ashobora kugira ico akoze. Je ndumva no kuganiriza ndakubaza ubuzima ubayemo. None kandi niko kazi nyine usanzwe ukora ka misi yose nta kindi kintu ufite ukora. En fait mu bisanzwe twebwe twavuye ruguru na Grand Frère tuje kondera akazi Bujumbura. Ariko twasanze Bujumbura ubuzi bwaho bugoye cyane, bugoye kubona kandi bugoye no gukora. Kwacu dufata umwanzuro wo gukora akazi wo gukura amayara mu mpangu. Ubwo twabonye ubwo buzi buhari kandi bworoshe no kuronka. Ubu tubaye uko nyene ariko Grand Frère yarancitse sigaye je nyene. Nisigaye ndondera je nyene. Nawaje. None waragiye he? Aho nomenya. Rero kubisanzwe je nari mfise ahantu barondera abakozi bashika nka 2 canke 3 ahantu batanga akazi. Sinzi ko rero byo kunda ko twovugana hamwe ukazitegura ukazogenda ugakora interview ukaraba ko ushobora kuronka akazi nawe mu bandi ugakora akazi kameze neza ashobora kuguhemba amahera menshi kugira nawe uko kwiteza imbere. Interview? Ego ni kibazo umuntu akora ushobora kumuha uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ukanambye ko nanje gukora mu biro ntuzi. Birashoboka rero ubuzima burahinduka mu kanya gato. Mu biro? Ni mu biro bana ntashidakora byose birashoboka. Oya musanzwe inzira zimaze igihumbi. Thank you reka ndashimoka akanye nisa kuko nibisenze ko nza kuvyumviriza. Burya nagira nciye bwo kwikabura imbisinzi Imana yambye ati camwisite. Bana ko shedi hura na wewe. Benda gushima Imana ikurezagire. Ego ni kuri. Musa. Niyo misi ndi umuntu ntabwo dukenda kwa telefone gato akayitere. Ndiko kwa tu nimero kwanje kugira ngo uzumbarire uwo munsi. Ego ninde nagomba ndakubwire ko mutwara nimero zawe. Ego. Kugira ngo ndashe ndakuvugisha ndakubwira umunsi wo kugenda gukoresha ikibazo. Mumbwira nimero zanyu. Ni 60. 706. Okay.
140. Sawa murakoze. Namwe cyane. Nimero yanyu nayitoye nzobavugisha ndababwira uko bimeze mugende muvyitegurire. Ijana n'Imana kabisa. Ego namwe. Ahubwo ndosubira guca umwanya muremure mu yarara kuko urumva ko ikibazo cava kinanira kubera yarara none ahize mu mutwe cyane. Oya ugiye guhimburirwa ubuzima. Imana no kuri ntakidakora. Hari hirya y'ejo mbe nta n'iminsi myinshi isigaye ndakubwira. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Mugira umugisha. Sawa sawa.